ucugera ubati ngo kubera ivyo bintu bikoreka ko mishengeri wacu bidakoreka ivyo ni Freemason umviriza umwana w'injiji yibaza yuko nyina ari wacumba bunini kubera ko ataragendera izindi nzu hari umwana w'umukongomani yari abakongomani bacumba bunini kurusha nyina iyo yogendera izo nzu yo bimenya wero ntuzugume mu ishengero ryawe kuko bivugira ubutumwa gusa ataritangaza bakora wibaze ngo kuko iwanyu bidakoreka aho bikoreka ngo ni Satani gusa ikibazo kica kiba nuguca ucurubanza kuko iwanyu bitahari ngo ibindi n'abadayimoni ahubwo banza umenye ahubwo iwacu hari ikintu duhagije twemere emera umukobwa w'ubwenge aremera umurusha ubwiza amikijuje kiguye ati je nije mwiza kandi afise amaguru ahengamye urutwe nk'ubuhiri urumva hakita ni gitangaza aho yahemera ari ukurusha je nguhaye ngukenete mwanyaje y'abantu ngo bakize bona bashobora ni benshi nawo ngira je uzoze ndibona kwira muri ibiro nawo boza mu rusengero gusa pana mu yandi madini ho bagira igikorane ngaho kumiko abantu bakira ibitangaza tubasengera bakwemwe abadayimoni bahindura ibintu bitandukanye ni benshi umviriza hari imigwi y'abakozi b'Imana buryo bubiri hari abakozi b'Imana kubera ko batagiranye ubusabane bwiza n'Imana barazi neza yuko atagitangaza bukoreshwa kugira ngo rero bikuvure baca bumvisha abantu bose bariko barabumva yuko ibitangaza ari abafrimasoni babikoreshwa kuko nibaze bababaze wewe kutadusengera dukire ilfo ko abagwanya uyo n'umugumwe ntibasenga benshi muri abo twebwe turacumukura tukamara iminsi indwi tutarya tudashira n'icayi turasenga izi mpano zikore muri uyu mwaka nasenze incuro zibiri iminsi indwi ntarya ntanywa ndiho ndarondera ubusabane n'Imana abantu baro rero abo bandi bidibamira gusa kurya no kunywa kurondera Imana ntabyo baki bona kufata Bibiliya barahinduye nka journal bakiterera inkuru bakaza kubwira abantu ngo nibemera ibitangaza Herege tuvuze ngo cakira ibyo Satani yakunyaze ntibisobanurwa ngo genda wicari muhira ntukore ngo bizoza ngo uzobicakira bijya no gucyoza bariko araducyoza so sinyigisho twigisha tugiye turavuga cakira ibyo Satani yakunyaze ntibisobanurwa ko tubwira abantu ngo genda wicara ubikinebwe ntukore ngo bizoza ngo mu dimanche uzoza ngo wacakire ngo uzocubironka bajya nabiterera inkuru barabizi neza ko ibyo bintu atari byo tokwigisha cakira ibyo Satani yakunyaze cakira itunga rya muri business yawe hari ubushobozi mu ijambo amareka baca bacijya migozi ukazubona umuntu atahora adandaza yunguka atangiye kudandaza yunguka rero kujya kugereranya ngo cakira no kudakora ngo bigisha abantu kwica ibyo nta muntu muzima yo je sindi umusazi je nize muri Leta Zunze za Amerika Chesi ndumusa wone ubona shingiro nyuba inubatse ubona hari amafaranga make hari injiji yo kuba kibi je mvize imyaka 40 nkore Imana mbuza ubwenge bwo kwigisha abantu je ndi umwigisha w'imyaka myinshi Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Hama uno musi murabibona ni turi muri studio za BI nkuko tumaze ibisi tubikora, tumaze ibisi tuza turagenda tuja ku matara tugenda ha. Uno musi turi muri bureau isa neza cyane gose aho abantu bashaka kutwakira. Duhikaze cyane rero umutumire wacu naho tumusanziwe aramutse batwumviriza yongera ridondoye. Turabaramukije mwese muri ko muradukurikira muri iki kiganiro murahawe kaze kandi turanabahaye ikaze ko biro aho dukorera mu izina nitwa Apotre Emmanuel Manirakiza umuyobozi wa Eglise Libre-Luthérienne nkuko mubyumvise ndakunda kureka umuntu akidondora wenyene kubera yuko iyo yidondoye ni havuga je ndakushobora kukudondora nkakudondora ukudakwiye canke ngasanga ari ibyo nongeyeko rero murakoze cyane kutwakira ngaho iwanyu
murakoze nawe. Ego nkuko mubyumvise ni Apotre Emmanuel Manirakiza arongoye isengero Libre Luthérienne. Ego twamusanze kumutakura aho basanzwe bakorera. Rero twashaka kubimenya nkuko ari ryambere naho mutari muri studio zacu, ni ryambere dushoboye kuba dukoranye no munsi, twashaka kubamenya mu majambo make Apotre Emmanuel Manirakiza ninde? Mu ijambo rimwe ndi umukozi w'Imana yahisemo kwikorera kuva kera. Mva mu muryango w'abantu 8. Mama yari umunyarwandakazi, data yari umurundi w'Ibubanza, bose mugabo bakiriho. Hama abandi umurundi, hamse umugore n'abana 6. Haba narakoreye Imana kuva kera kuko natangiye kumvuga ubutumwa 91. Nakije 89, mbatizo 99 natangiye kuba umusenzi, ntangura no kuvuga ubutumwa. Hama kugeza uno munsi ibikorwa by'Imana turabikomeza ngo Apotre Emmanuel. Kuva mu 91 ubu turi mu 2024 ko muvuga ubutumwa biroroshe. Uko kuba muvuga butumwa korera Imana biroroshe. Igikorwa cyose cy'Imana kugikora si cyoroshe kuko n'ubwami bubiri buhangana. Iyo uhisemo gukorera Imana no kuba wemeye yuko ugiye guhangana n'umurwanizi. Rero ariko iyo harimo umuhamagaro uragushoboza. Ibikomeye bikoroha kuko hampande yawe hariho mpemu yera twahawe kugira ngo adushoboze. Ariko ku by'umubiri biragoye. Imbere ko tuduka ku byo nshaka kuza kubabaza kuri suje nshaka dukorera kuno munsi, nashaka kumenya itandukaniro Apotre, Pasteur, Révérend, Pasteur, iki mushaka kuduha itandukaniro ritoye nk'abantu bataba babizi kugira ngo twumve tuti umuntu avuze Apotre abageze ku ruhe rwego. Hariho icyitwa amabango, hakabaho n'icyitwa impano. Amabango tuyasanga Abanyefeso 4:11, vuga yuko hariho amabanga 5 mu ishengero rya Kristo. Hariho pasteur, hari umuvugabutumwa, hari umuvugishwa, hari umu apotre, hakabaho n'umwarimu cyangwa umwigisha. Aya n'amabanga 5 ayoboye. Iyo uvuze umuvugabutumwa evangeliste, wewe ajejwe kubwira abantu ubutumwa bwiza no kubemeza ibyaha byabo no kubereka yuko batihanye umuriro uhari. Hanyuma umwigisha, docteur umwigisha aje we aza kubigisha babandi bumvise ubwoba kw'ibyaha byabo bizobacira iteka, akabigisha ingene bashobora gutsinda icyaha, akabigisha amaraso ya Yesu agaciro kayo n'ubuntu bwa Kristo. Kinjira deep muri parole de Dieu. Hamu yahejeje acashikiriza umwungere ariwe pasteur. Hanyuma pasteur igikorwa ciwe n'ukuragira izivunitse akazivura, izivunitse akazicumbagiza, n'umwungere akamenya ko bariye canke ko baraye ubusa abakristo kurya ivyo kurya byo mu mpemu. Ariko ijambo ry'Imana ni ivyo kurya bariye yabahaye ubutumwa. Abakristo bako aragenda gute? Yumvise ikibazo ku mukristo aba yashitse kumuhanura, genda uko n'umwungere. Hanyuma hakaca haza umuprofete, umuvugishwa. Wewe abwira abantu ivy'Imana imuhaye kuvugana nabo, kuko iteka Imana ikeneye umuntu itoranya kugira ngo ivugane n'abandi. Umuvugishwa rero hakaca haza ndabahejeje hakacaza mu apotre. Mu apotre nayo igikorwa ciwe n'umuntu n'intumwa mu Kirundi, n'umuntu atoranywa n'Imana n'umuhamagara ubundi, hanyuma Imana ikagutoranya ikacikurungika, atwara message, atwara ubutumwa bw'Imana. Usanga harimo muri iryo bango harimo impano nyinshi.
ni gako uzosanga umuapotre afisiye ibango rimwe usanga umuapotre yikoreye ibango ry'ubupastori y'ubwigisha usanga y'ubuvuga butumwa na nico gituma intumwa zagenda bikaborora kutanguza n'amashengero kuko bashobora ba Paulo bakagenda nk'intumwa bagatanguza amashengero bakarobanura abapastori bakabahezagira rero ni intumwa y'Imana. Okay. Murakoze cyane. Muratubwiye itandukaniro riri muri ivyo byose nayo two ndabaza mugana ashaka kumenya kugira ngo umuntu ashobore gushikira nka apotre canke nka prophète atogwa nande. Jean harabaho amatora hari abantu bakugena ni umuhamagaro nkuko wari kurabivuga bigenda gute? Ubuyobozi bw'isi n'ubuyobozi bw'Imana buratandukanye. Iyo wumvise president de la République yo kumva umushinga amateka baratogwa hari n'abandi bagenwa n'ababakuriye ariko mu vy'Imana hakora icitwa umuhamagaro n'itoranywa ry'Imana. Imana iraguhamagara ikaguha n'umuhamagaro. Rero kuba umuapotre canke kuba umwungere samatora aba si n'umuntu abatoranya ni Imana ibanze ikagutoranya hanyuma ishengero rikakwizera ubuyobozi bw'isengero. Nk'ubu exemple umwungere ashobora kuba ariko arayobora ishengero akaraba ubuzima bwawe n'umwungere akakubonamo impano y'ubuvuga butumwa akakurera akazokurobanura. Mwene uko rero n'impano zose aya mabango yose habaho kurobanurwa ariko n'umuhamagaro uva ku Mana hanyuma ukarobanurwa. Murakoze cyane. Uno munsi nari naje kubagendera kugira ngo tushe kuganira hari ikiganiro nsanzwe nkora cyitwa Tutafanyaje turakora kuri débat genre tukadebata ku bintu abantu baba bakunda kwibaza muri societe canke iki. Uno munsi nashaka ko tuganira ku kintu cerekeranye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Umuapotre tumaze igihe tuza turabona ku marezo sociaux no mutoba yaramaze gushika ngamuze aho mufise urusengero akazarabona ama video ko mukora donc habarabaho ibitangaza iyo donc bitangaro muko murasenga abantu hari abantu ngo banywa inzoka zikababihira hari abantu hari bitangaro bitandukanye bamwe bakavyemera ko bishobora kuba bivuye ku Mana abandi nabo bikabatera amakenga. Rero ni nashaka ko tuganira kuri ico kintu kugira ngo tumenye navyo bigenda gute byatanguye ryari mu majambo make kugira ngo nabatwumviriza kuko urumva n'ibintu abantu bashaka kwibaza mushobore kuduha umuco n'uwo bafise amakenga. Birumvikana nkuko navuze hari icitwa amabango hakaba n'icitwa impano. Rero ushaka kugira ibango niryo rizu bwa mbere hanyuma impano igakurikira. Umva ni nk'umuntu adashobora kukubwira ati ni nk'umuntu yakubwira ati ngo jewe ndi umukinyi w'umupira muri Barcelona atigeze yiga umupira. Yani ntushobora gukorera mu mpano utigeze uronka ibango. Uteza kwanza kuronka ibango ukigishwa ugakura impano zikaza. Rero nanje byagenze uko ivy'impano biri muri Korinto wa mbere igice 12 havuga ko Imana muri yera niwe yatanga impano. Hari abahawe impano zo gukiza indwara z'ibitangaza zo kuvuga mu ndimi zo kuvugishwa impano zitandukanye. Rero ngihamagagwa jewe kuko je nahamagaye mu vuga butumwa mu kuyikorera 91 sinovuga yuko izo mpano z'ibitangaza nazitanguranye nari umuntu mu gusa mfise ishaka ryazo n'inyota mvuga nti Mana intumwa zarapfuye ariko twebwe nitwe tukiriho ibitangaza n'ibimenyetso bakoreshejwe mpemuyera yakagombye kudukoresha twe tukiriho ariko twabandanije gukorera Imana. Nibuka ko nabaye Ravera Pasteur muri 98 ama ndobanurwa mu mpano z'ibitangaza muri 2018 20 après donc muri 91 donc mu 1991 waronse umuvuga butumwa hama 98 ndonka ibango ry'ubupastori muri title ya reverend ngaha nyene muri uru rusengero. nari muri ubuvuga butumwa nabutanguye ndi muri Pentecote
hanyuma habagera igihe njya muri evangelique lutherienne niho naronkeye ibango ry'uburahevera pasteur 98 hanyuma Imana irampagurutsa gutanguza vision ya libre lutherienne nk'umufounder ndemera iryojwe ndasezera ndavayo ntanguza iyi libre lutherienne. Donc hari hagize ha gatatu aho ha gatatu libre lutherienne uva nakirijwe muri Pentecote ntangura kuhabwira umuvuga butumwa hanyuma ibikorwa bikomereza muri lutherienne evangelique kugeza aho mva mu muvuga butumwa mba revera pasteur hanyuma 2003 mpitamo numva ijwi rimpamagariye gutanguza igikorwa ca libre lutherienne nka founder nk'umuyobozi mukuru aritanguje 2004 leta iranyemerera iduha uburenganzira hama 2006 njya muri leta z'ubumwe za Amerika kwiga ishuri rya Bibiliya hama ndagaruka rero iyo myaka 20 yose kuva 98 kugeza 2016 nakorera mu ibango ry'ubwungere ariko ivy'impano atavye no kuvuga mugabo newe muri we wari ufise espoir ko bizoza ivy'impano z'ibitangaza nako atavye ivy'impano z'ibitangaza wari ufise espoir ko bizoza canke wa nari ufise espoir kuko igihe nariko ndiga muri leta z'ubumwe za Amerika mpejeje ishuri rya Bibiliya muri seminary school nafashe ingingo yo kuguma muri Amerika kuko nagiyeyo kandi nari nkenye aba mu zitagira amatara n'amazi nsubwa n'abana haruguru yacu none bari impanze hari hanyuma byari bigoye ncafata ingingo yo kuguma muri Amerika ndondera ingene ntuma ku muryango hama ibikorwa by'Imana nzobishigikira ndiyo buca nja kwideklara Imana irangendera mu ijoro nari njyamye mbona inkuye muri Amerika inzanya haturi kuri eglise cyo gene nari sizera gasengero gato kamatete dupanze apanuko urabona kuko hubatse ubunye ndabona harubatse mugabo icari kibanza kiri vide kirimo gasengero gato ya hagati na hagati kamatete ariko Imana ikinyere kibi ndi muri Amerika unzozi hanyuma numva ijwi rimbwira riti Emmanuel we gusigara muri leta z'ubumwe za Amerika gira usubira i Burundi kuko je uhoraho ndagutoranije nzoca muri wewe nkiza abantu banje camva mu nzozi byari bigoye gufata iyo ngingo gusubira i Burundi kuri yanze mugabo cyo gihe waramaze kugira mariage warufise umugore n'abana wari ubasize ngaho avuze kwidekrara ndabaronde ndabatume ko nabo tubane ari hamashiki kwa Imana bana muri Amerika hari ubuzima bwiza nibuka ko nararize cyane imbere y'Imana ndavuga Mana biragoye ko noheba Amerika nje mu Burundi kuri irya sengero ry'amatete dupanze naho inzu itagira amazi n'amatara kuzima ntabwo mugabo kukumbwiye ndakumviye naho nzorara ku kirago ndavyemengeye kugukorera i Burundi yari decision igoye cyanda decida turi ndege ndagaruka i Burundi donc bwari buca wideklara cyane deklara ngaguma ndagaruka ndavuga agenda garutse i Burundi bo abantu bamwe bibaza ko nakwije ubwenge tuye mugabo nakwije ubwenge avuye muri Amerika garutse mu nzu itagira amazi n'amatara nababwira nti ndazi icyo navuganye n'Imana rero nari nzi kwimusumwe nzokoreshwa ibitangaza nayo kuko yari yaravuganye nanje avuga ko tubandanya gatoya none ico gihe umaze kuba Imana imaze kukwemerera ivyo umaze gushika ngaha mu Burundi harabayeho amelioration basi yihuse canke vyagenze gute nabaye imyaka 2 y'amagorwa yo gupigika kabisa ariko inyuma y'imyaka 2 Imana isubira kuvugana nanje yo kwizonsubiza mu mezi irambwira ati mu mezi 6 ngiye kugusubiza muri cya gihugu ivyo rero wabyumva mu ndoto oya ubwo buhanuzi ni bwaje mu ndoto nari Uganda mu giterane abaprofete babiri bavugishirizwa umwanya utandukanye kuri jewe Imana iratubwiye tutazi nani ngiye kugusubiza mu mezi 6
mu gihugu gikomeye wajya uvamo kandi icyo gihe izamura izina ryawe izamura umurimo wayo. Your name is going to be popular in the nation of Burundi. Barambwira uko ndarindira exactly amezi 6 yageze nisanga nasubiye muri Etats-Unis. Mu biki nawe niho mu kujya kuvuga ubutumwa niho naronkerera imigisha y'intango genda ndaronka uburyo namaze y'amezi nkane icyo gihe cyandagaruka amafaranga bayabonetse murapfa muri yanze takira amatara n'amazi abana turahindura ubuzima Imana ibandanya rero kubimezagira turagura ikibanza turubaka turabandanya neza kugeza uno munsi ndubaka inzu y'igorofa umuryango ubamo iwanje ishengero urabona ko ari ishengero rizimbye rimeze neza burya Imana ni nziza iyo wumviye Imana biragora gusa aho uza guca ariko wemeye gutanga ubugingo bwawe kubwayo nayo iraguhezagira. Nibatse ko nza kubigaruka ko hapfuye twaka tuvuga kuri ibi byerekeranye rero n'ibimenyetso n'ibitangaza. No kuvuga ko guhera muri 2018 naho urumva ico gihe hari muri 2008 10 ans après bira 98 amade kuva muri Amerika muri 2008 kuva muri Amerika hari muri 2007 kuko hari haheze imyaka 11 uragarutse mu Burundi urakoze ibitabo hatangwa iby'ibitangaza navyo mu majambo make naho bo barabivuze barashaka bashaka ko batavyumvise byatanguye gute byabandanije gute gushikaho tugera aho tutangura kuza turabona ngo umuntu anyoye inzoga iranse dimo ibimenyetso bitangaza bo ico gihe ivy'Imana birarondegwa iyo ufise ishaka naho Imana yoba yaravuze ikintu kuri wewe bigusaba kugira ishaka. Cyo gituma igihe yatoranya Mose mu bugaragwa Mose ntiyasigaye mu bugaragwa abwira ati cufatisha igira ishaka usubire muri Egiputa vugane na Farao. Manake hari intambwe umwana w'umuntu ateza gutera kugira ngo ubugombe bw'Imana buze kuba kuzura. Rero nagumanye ishaka ryo kwifuza impano z'ibitangaza bisengera hagendera abantu batandukanye nabo kujya kwiga ama ministry zabo hagenda ama ministry zijya za TB Joshua Nigeria nkagenda nkaraba eski mbona kuri televiziyo nivyo canke ni montage nahajyayo nkabona nivyo hajya kwa Delta State muri Nigeria kwa Jeremiah nkabona ivyo twabona muri televiziyo nivyo genda umuntu nkurikirana ikintu imbere yuko ndacizera simfa kwakira ibintu nemera nkari amatike y'indege nkagenda Nigeria kuja kubara nkaraba urumva rero nagenda hirya no hino ndavuga vya bintu nivyo ntama kandi ubutumwa bigisha nabakurikirana kare nayibaza yuko umuntu akoreshwa bitangaza akoreshwa n'abadayimoni n'aba Freemason ariko rero ijwi rirambwira ati no ubucongereza uracumva kurikirana abantu kwanza umve natangiye kubakurikirana ubutumwa bwiza nkasanga bigisha nkatwe itandukanira igihe cyo demonstratinga power twebwe tugarukira muri parole bo bagakomereza no mu bitangaza niyo natangiye kubanda bisengera hama igihe kimwe rero nari mu biro ndaraba gutya televiziyo ngaha nyene hama ndaraba ikiganiro kimwe mbona Prophet Bushira azoja muri Tanzania nari nicaye mu biro numva icyo rimgiye ubwaryo haguruka uje kurobanurwa muri Tanzania mu mpano z'ibitangaza cyane haguruka ndagenda mu gikorane hari ya Moshi fata hotel hafi ya stade yaragiye kugira ibikorane by'iminsi 3 ndinjira mu hotel hanyuma nkajya mu cyo bikorana ku munsi ugira kabiri agihagaze hariya no profete nozenye Bushir avuga ati aha ijwi ry'Imana rirambye ngo hari umuntu nkwiye kurobanura muri stade numva ijwi rimbwira ati ni wewe twari benshi urumva stade yuzindane n'inyuma hanyuma candarindira ndicara hama acaravuga ati reka mpaguruke ndahamusange araza mu bantu anyuragira ajari agaruka muhemu yararamuzana paka we yarahagaze aho naringeze acarankora ku kuboko arambwira ati Imana intumye ko n'uyu muri wowe ufo muri uwo mwanya wawe yumva gute
mbona umunezero yiri kurabanurwa n'umunezero hama arampagurutsa arambwira amajambo menshi arambwira ati Imana iragutoranije gariza Imana iragutoranije God is sending you to the nation of Burundi just to save the nation of Burundi arambwira ibintu bitandukanye bijyanye n'ibyo n'abantu benshi bazagenda bakira ku bwanje impano z'ibitangaza mpawe aho ka video karahari andobanura Bushira ahejeje kundobanura ngarutse mu Burundi natangiye kubona ibitangaza byinshi cyane wewe ukabibona kuri wewe cyangwa ukabibona ku bantu kuri jewe Imana ivugana nawe imbere y'iko ibicungura abandi kandi utegereza kwemera ko wahawe iyo mpano imbere y'iko abandi bayemera rero natangiye kwanza kwemera jewe itangaza ca mbere natangiye gukoreshwa n'igihe ijwi ryambwiye ati hagurutsa abantu mu rusengero menyekanisha izina ryawe yuko ngutoranije mu mpano z'ibitangaza nibo babwire babimpumyi barabimpumyi nibo babwire abahumuki barahumuka candarinda byari biteye ubwoba ko nwibaza mbega nibitakunda nabari banyemera bihava bigenda gute mu mpano ari yabaye intambara hama je nari umuntu wo kwizera kuva kera tizera ndavuga bungiye gutangura gukoreshwa ibitangaza Paulo ntiyari afise inyama n'amaraso nkanje Petero ntiyari umuntu nkanje hari ivyuma yavukanye navyo nimbana Imana yaramuhamagaye jewe ntiyampamagaye nkaca mparura imyaka nahamagariweko nkavuga je nahamagawe kuva kera nkiri umujene nkorera Imana 92 njyana ubutumwa za Ubembe 93 za Kisangani cyitwa Zaire ngenda ntwara ubutumwa byiza za Goma 94 ntwara ubutumwa mu kwizera za Kenya za Tanzania za henda vuga kubera iki nanjye ndizeye ko Imana ishaka kunkoresha nkuko yakoresha intumwa nk'abandi niyo nagara imbere y'ishinga itangaza cya mbere naciye mpagurutsa abakobwa batatu nshiramo umukobwa wanje umwana wanje agira kabiri afite imyaka 25 no munsi ndambye ilahaye nabwiye abantu ngiye mbahagurutse imbere y'ishengero hari kwa Mungu ninavuga ijambo abamarayika barabikora kugira ngo Imana yemeze ko Imana impamagara impano z'ibitangaza navuga nti mu izina rya Yesu yapfuye akazuka amaso yanyu nahumye bose bace bahuma umwana wanje arakoba induruma papa mbaye impumyi akubwira ati ngo vyayemeze nkuko ufata supergroup acuhoma nta vyizigiro byo kuzobona yaragifise amamejeje abantu bose bumiwe candategeka kandi ni mu izina rya Yesu Kristo humuka amaso bahumukira rimwe ngo pyu baba cyo babona nemezwa rero yuko ntumwe mu mpano z'ibitangaza nico gituma ngomba kuvuga hari abantu bahamagawe Imana irabaha impano z'ibitangaza mugabo kwizera kwa kuba guke bituma Imana idashobora kwigaragaza mu bitangaza bikoreka kuvuga ko nawe wari wagize ubwoba ariko ndanka caninjira mu kwizera abakozi Imana hariho benshi bafise izo mpano mugabo zidakora kubera ko bo baratinya senda ubwoba uyizere icuza kwatura kiraba niyo natangura rero kuba umuntu ajya akambwira jewe inzoga zarananiye ndazinywa nk'isoba ko nkarara mu iseregi nkumva ijuri mbwa ati uyu ntumusengere mubwira yizane ico uvuga umarayika aragikora biherera nyene nabwiye agenda uzana inzoga namukora ko nkambwira ati shira ko mu kanwa kandi ibintu ndondanywa n'ibiki nawe namuha amafaranga akira amahera niwari heza turabe nuvuga kunywa amakazi heza iryo turabe ngo ntayo noca hari uwigeze guhangana nanjye avuga ati jewe ndayinywa icyo gihe ndamwemera amafaranga yarayinyoye ruguga yaciye acibwa mu rusengero aho nyene yiruka diarikira bamutwara muri toilette niho abanywa urumogi abanywa itabi n'abakora ko ibi nibiki ubugoro bikanka abarwaye indwara zitandukanye kera unywe wumva ndarihinduye kuba ikintu kitanyweka umva gute ndirabishe munze ndirabishe komera ugenda wamuhembe we hariho n'umugabo n'umugore bigeze kuzanga bagwaye sida
naho ndabasengera bagwaye sida sida bambwira ati twe nta kindi kituzanye tuje gusengerwa sida ndabwira byose birashoboka muri Kristo Yesu ni wizera ndabasengera mejeje mfata nuzenye umukozi w'Imana yitwa Pasteur Boris asengera nga ndambwira bajane ndamuha n'amafaranga bajane bapime ku bitaro barapima barabura ivyo byose abantu bari donc hariho n'ivyemeza ko byabayeho nabo bagashinga intaye mu rusengero nawe wa Pasteur Boris bose nibo polisi niwe yabatwaye ku bitaro pima bakabura uzahuzuye abantu baje baboshwe n'abadayimoni ibintu byabo byarananiranye badandaza bitakunda ubuzi bwarananira twabakora ko abadayimoni bakabata hasi tukababohora ubuzima bwabo bugahinduka amfete bitangaza biza gushigikira igikorwa c'Imana hanyuma bikabohora baboshwe bakagira ivyiziro kandi mu Mana. Tuzi neza yuko muri Bible haranditse yuko mu minsi y'imperuka sinzi ko mpaba ndabivuga uko nyene babivuga mugabo hazobaho abantu bakoresha ibitangaza hazobaho abahanuzi b'ibinyoma uko none ko ubu dusike tubona ari benshi abantu bakora ibitangaza tubona abavuga butumwa benshi mugabo bikaducanga tuzoshobora kubatandukanya gute tuzomenya bukuri gute tuzomenya b'ibinyoma gute ariko nizere yuko uwabivuze yari Yesu. Yego ni Yesu Kristo yabivuze. Uremera ko yakoze ibitangaza. Yego. Intumwa zarakoze ibitangaza. Yego. Mu ijambo rimwe kwanza ha parti ya mbere turemera ko ibitangaza by'Imana biriho. Birabaho yego. Rero ibitangaza bya kabiri Pirate yagiye atubwira muze mushishoze. Nuko ahantu hose Imana yiyubakiye igitangaza. Imana yuguriye impano z'ibitangaza. Satani nawe akagurutsa biwe. Ariko hari ivyo bagira ubona biteye nk'ubwoba ukabona umuntu hakurya mpora mbona aka video ibinda bikase amaguru ndayakase umuntu akagwa hasi akagira ko biba biteye ubwoba biba binatangaje navyo bigenda gute mu bisanzwe iyo wumvise igitangaza ni ijambo riva mu ijambo gutangara ni igitangaza kitagutangaje icyo si igitangaza ucyugera ubati ngo kubera ivyo bintu bikoreka ko mishengeri wacu bidakoreka ivyo ni Freemason umviriza umwana w'injiji yibaza yuko nyina ari wacumba bunini kubera ko ataragendera izindi nzu hari umwana w'umukongomani yari abakongomani bacumba bunini kurusha nyina iyo yogendera izo nzu yo bimenya wero ntuzugume mu ishengero ryawe kuko bivugira ubutumwa gusa ataritangaza bakora wibaze ngo kuko iwanyu bidakoreka aho bikoreka ngo ni Satani ariko birashobora kuba bidakoreka Jean ibiboneka uko nyene mugabo ugasenga ukumvirwa ukagenda none wumva abantu bose bari muri iyo ma église bashobora kuba badakora ibitangaza bace bavayo babihe oya sico mvuze sinakubiye ko amabango atandukanye erega ishengero ryose sukuvuga naho ryo bari takora ibitangaza ngo nta mana iriyo ashobora kuba ari umuvuga butumwa ashobora kuba ari umwigisha w'ijambo ubwo adafise don de miracle kandi ariko arigisha abantu ivy'Imana abantu bariko barajya mu ijuru burya abarundi bose ntibanganya ubutunzi ariko bose bishimira kuba abarundi umukire n'umworo bose bishimira kuba abarundi rero kuba mu ishengero ritarimo ibitangaza ntaco ishimire n'iryo jambo wakirayo ariko harahiri uwakira ijambo n'ibitangaza rero ariko twese twishimire ko turabana bene mugabo umwe twizera Yesu yapfuye akazuka amaraso yo ariyo yatwebije ibyaha byacu ico gihe ni vyiza gusa ikibazo kica kiba nuguca ucu rubanza kuko iwanyu bitahari ngo ibindi n'abadayimoni ahubwo banza umenye ahubwo iwacu hari ikintu duhajije twemere emera umukobwa w'ubwenge aremera umurusha ubwiza amikijuje kiguye ati je nije mwiza kandi afise amaguru ahengamye urutwe nk'ubuhiri urumva hakita ni gitangaza oya emera ari ukurusha ukurusha mwemere ufise ico utagira emera nimba so atagira imodoka kuko agendera ku ikinga nubwo umugendo ucira urubanza ngo abagendera mu mamodoka yose ngo bayakwiye kuzimu ngo kuko papa wagendera ku ikinga rero n'ibishengero ryanyu ridakora ibitangaza hazwa n'ibyo mufise ubwo butumwa bwiza mwakira ni vyiza ngo ntucira urubanza ibyo mutarageraho
izo nizo ngorane ziriho. Hejuru yuko hariho abakora ibitangaza tubona bitandukanye bigirane umva bitera abantu ama confusion, hariho ibindi vyuko tusigaye tubabona cyane ku ma réseaux sociaux. Pastor Kamenga hari aba comedian, hari abadutwenza, hari abavuga ibintu bigize navyo, ivyo wewe ubibona niko bikenewe, niyo façon nziza yo kwigisha navyo bari mbo Imana ihamagara kwinshi. Ihamagara kwinshi. Ihamagara kwinshi. Hariho abantu usanga barahamagawe uku, abandi bagahamagawe uku, ariko hari ibintu gusa biba bitameze neza. Exemple, ntuhagarare uryosha abantu mu buryo bwo gucokora iby'Imana. Wewe nimba ufise ibyo uvuga, reka kuvuga ubutumwa ucokora iby'Imana. Reka kuvuga ubutumwa ucokora abakozi b'Imana. Reka kuvuga ubutumwa ucokora ibyo wewe udakora, ababikora bose ubacokora. Rero hari imigwi nk'iyo mu rwego rw'isi, isaha mu Burundi gusa, mu rwego rw'isi abantu bibaza yuko ibyo batokora ari byo guteka. Ariko mu buzima nuko nukuzuzanya. Ibyo utazi ca bugufu by'ibyo. Ivyo byo ku ma réseaux sociaux nimbajije ko niyo ubona ariko bibereye ko byokorwa canke nibikwiye. Mwisazo urabona nkoga kuri réseaux sociaux naho dukwiye kubwira abantu ubutumwa bwiza. Sa hano ho kuza gucira imanza abantu, kubereka ko uri mwiza abandi ari babi. Ese namba ari babi wabagendeye hariya kubiri wabo ku rusengero, muyage muri babiri muhanurana. Hakurikirwa na benshi. Ahari babakurikira ama YouTube n'abapagani barindiriye amajambo ava mu bakozi b'Imana bayavogerere ko mu gucyoza. Mumbabarire Apotre ndababaza ikibazo gisa nikigira umuntu ashaka kwiyumvira mu gihe umuntu ashobora kuba yokoreshwa bitangaza agakoreshwa iki, bigenda gute kugira ngo abakristo biwe, abakristo basiba basengera ahantu bibe bishika haba hakiriho abantu bafise ibibazo? Kuko nibaza yuko deja avaye ko ugaburira abo hanze abi wawe batekereza ko baramaze bameze neza, niko ndavyumvira. Bigenda gute none kugira ngo abo bantu habe harimwo abantu, kubera hari abantu bagira ivyo bibazo nabo nyene. Hari wigeze kumbaza ati uzombarize ico kibazo n'uhura n'umupastor kwe kibaza ndazi vyizigiro, mu gihe meme nabo baba bari kumwe bagira ivyo vyizigiro, ugasanga kenshi hari abakristo bamaze kwizera baraje barakijijwe kubera biyumvira yuko peut-être dans 2 ans canke iki bizocamwo bizogenda neza, ariko ugasanga ntibibaye. Mwebwe none ko ndabaza nk'abantu mushobora ko mukora ibitangaza bikagira bigenda gute kugira ngo habe harimo abafise ibibazo, abakene, abagizene? Mbo hari ikintu tugezo kumenya cyambere. Ibitangaza by'Imana ntibisobanurwa guheza ibibazo by'abantu bose mu mwanya umwe. Kuko igihe Yesu Kristo yari mu isi, ntibibaze ko ibimuga byose byamugurutse i Yerusalemu. Ntibibaze yuko abantu bose bakiriye bazutse. Tubona umuntu umwe gusa. Esa abapfuye kweri yecha Yesu yari Lazaro gusa. Rero ibijyanye by'eke bitangaza, Imana ntikorera mu byinshi. Yani Imana ntikora nkiyihayagiza. Rero kubera iki bimera uko? Kubera yuko ibitangaza by'Imana kugira ngo bikoreke hategerezwa kubaho abantu babiri. Umwe ategerezwa kuba ari umuntu afise impano y'ibitangaza. Kugira ngo igitangaza kibeho nawe hategerezwa kuboneka umuntu yizera. Rero kwizera k'uyu muntu n'impano y'uyu muntu iyo bihuye niho igitangaza kivuka. No kuvuga ko aba bakristo bawe rero hari abataba bizera. Mbo mu bakristo banje sinzi ico wambajije ko je abakristo banje uje kwa Mungu ngaha uzoze kwa Mungu mvuge nti abantu baje ngaha batazi ko bagwa abadayimoni bahaguruka uzobona ijoro ryuzuye bahaguruka babona boho. Uzobona abantu tuvuze ati abantu bashoboye kugira amahirwe barahari twe barashinga intare. Bahora badandaza bidakunda. Wow. Bahora bataronka ama promotion bariho. Hariho nabo baje batafise n'imodoka ubara akagira imodoka. Hariho yani je barahari
ariko sishobora kukubwira ngo nuwaje ejo nuwijya ejo ngo ibintu ni konta ingena guma yakira ijambo ry'Imana niko ashishikara yiyunga mu bitangaza by'Imana. Nicyo gituma twemera cakira ibyo Satani yakunyaze. Tuzi Satani yarakunyaze umugisha. Ariko hari abatubwira yuko bijyanye byo kuguma tuvuga cakira turacakiye nitugende dukore biki ni ko na papa sine nabonye uri kurabivuga mu kiganiro naravyo ari wakoze ku yindi ntuze none vya vrai tukumye ducakira birakunda. Erega ingora nahiri nuko abantu baba bagomba gusa gutera inkuru ku ma social media. Izo ni inkuru abantu batera ndio ndavuga kuri abo babivuga. Yani ni nk'inkuru mbwa ukuri barakuzi. None Herege tuvuze ngo cakira ibyo Satani yakunyaze ntibisobanurwa ngo genda wicari muhira ntukore ngo bizoza ngo uzobicakira bijya no gucyoza bariko araducyoza so sinyigisho twigisha turiyo turavuga cakira ibyo Satani yakunyaze ntibisobanurwa ko tubwira abantu ngo genda wicare ubikinebwe ntukore ngo bizoza ngo mu dimanche uzoza ngo wacakire ngo uzocubironka bajya nabiterera inkuru. Barabizi neza ko ibyo bintu atari byo tokwigisha. Iyo tuvuze cakira ibyo Satani yakunyaze tugomba ati hari ibintu Satani yamunyaze ujya mu kazi promotion yaranse kwizamuka. Hari abo bakorana bamujyanye mu bapfumu baramuroze abashefu ntibamubona bazamura abandi waguma ku gashara kajya nyene. Iyo tuvaje rero dimanche tubazi cakira ibyo Satani yakunyaze ndacakiye hari migozi cicika abapfumu bagize ejo ukazubona umuntu agoye ati naronse promotion. Hari abantu badandaza bikanka hari abantu babaroze baciye mu bapfumu. Reka cakira ibyo Satani yakunyaze cakira itunga rya muri business yawe. Hari ubushobozi mu ijambo amareka baca bacijya migozi ukazubona umuntu atahora adandaza yunguka atangiye kudandaza yunguka. Rero kujya kugereranya ngo cakira no kudakora ngo bigisha abantu kwica ibyo nta muntu muzima yo je sindi umusazi je nize muri Leta Zunze za Amerika je sindi umusazi wone ubona shingiro nyuba nubatse ubona hari amafaranga make hari injiji yo kuba kibi. Je mvize imyaka 40 nkore Imana mbuza ubwenge bwo kwigisha abantu je ndi umwigisha w'imyaka myinshi kuva nonante nigisha imyaka 33. Je ndi umusazi wo kujya kwigisha abantu ngo mwicare ngo bizoza ngo muzocakira. Tubigisha kora hama mucakira ibyo Satani kara bloka mu vyanyu. Hari nabandi bakagombye kuba bafise imodoka muri 2015 2018 ariko Satani yarabugariye ivyo abadayimoni barugaye. Satani niyicaye abadayimoni bicaye abapfumu n'abarozi nibicaye. None umuntu asenga wese atekezwa gutunga atekezwa kuba umubosi. Umviriza umuntu azo kubwira ngo umuntu wese ngo ategerezwa kuba umubosi uyo muntu aba ariko arakubesha kubera kugira ngo ucakire imigisha y'Imana utegerezwa kuba mu rugezo rwo kwizera kanaka n'umukozi w'Imana afise izo mpano zibitangaza. Rero ugiye kwimvira ngo abakristo bose ngo bari mu rwezo rumwe rwo hejuru mvuga wategerezwa genre kugira ngo ubone yuko Imana yaguhezagiye ko tuzi yuko abatumwa bagenda nta nkweto bambaye kiko yababwiye abahamagaye bagenda uko bakaba barabakristo basenga bigenda gute kugira ngo twumve yuko twese duca duteka kuko nibatwa intumwa zahereje mu bukene aguhamagara uri umukene nkuko kwanje yamamagaye ndi umukene nawe ranurira bisi nawe rangenda n'amaguru kuvuga ubutumwa muri Prince ariko no munsi ndatanga lift no munsi mba heza no munsi mfise ubuzima aguhamagara uri umukene. Aba ba Petero barabakene ariko wibuke ko aribo bavuye baba bakire bagaburira n'imfuvyi n'abapfakazi bishengero Yerusalemu babagaburira bahindutse abakire. Mana ko bukire burashoboka gusa ntuze kurondera Yesu urondera ubukire ngo urondere Yesu aguhe imbabazi z'ibyaha byawe akoze maraso yiwe hamugirana ubucuti weje kugirana ubucuti na Kristo. Deklara rero ubutunzi kuko ubutunzi burakenewe. Urakeneye imodoka kugira ngo ugende kuvuga ubutumwa. Urakeneye kurara heza kugira ngo nibagucishemo ijisho abapagani biyumvire ko Imana twahamagariwe hariyo kuturaza mu ivumbi gusa. Urakeneye akazi keza urakeneye kudandaza uzitera imbere kuki abapagani babikora bajya mu bapfumba akaba bakadandaza bakunguka kuki twebwe impwemu yerato bidukorera kuki utoca mu Mana nawe kugira udandaze wunguka ubumukire birashoboka.
ntitwigisha ibyo nk'urufatiro rw'inyigisho. Urufatiro rw'inyigisho ni Yesu yapfuye akazuka, ariko ubwo burenganzira bwacu tutegereza kubwemera mu buryo bwo kubohoza, mu gucakira, mu buryo bwo kwizera. Imana ikaduhezagira mu bikorwa by'amaboko yacu, mu budandaji, mu hehe, mu kugenda amahanga hirya no hino, no kugura ibintu bitandukanye, mu buzi butandukanye, tugazamuka tukavana bakomeye. Apotre murakoze cyane. Nibaza yuko sinzi ko hari ijambo ubwira abantu kuri iki cerekeranye n'ibimenyetso n'ibitangaza abantu batahora bavyizera, abantu bitera amakenga, ico ntoba nakubajije kugira ngo tuje tumera nk'abarangiza amatara tuzimira ko rakoreje itezo yatugoye. Je cyo novuga nagomba sabe abantu bose bamaze gusettinga mu mitwe yabo kubera ko bahuye n'abababesha ngo bitangaza ngo n'abadayimoni n'aba Freemason. Umviriza, hari imigwi y'abakozi b'Imana buryo bubiri. Hari abakozi b'Imana kubera ko batagiranye ubusabane bwiza n'Imana, barazi neza yuko atagitangaza bukoreshwa, kugira ngo rero bikuvure baca bumvisha abantu bose bariko barabumva yuko ibitangaza ari aba Freemason babikoreshwa. Kuko nibaze bababaze wewe kutadusengera dukire, ilfo ko abagwanya uyo n'umugumwe. Rero abakristo ni babe maso, buguka maso, bapeze bayungurura amajambo babyigwa, ahubwo bagende bababaze isezero rya rishasha mu vyakozwe n'umwa hose intumwa zarakoreshejwe ibitangaza, kukaha tutaronka n'ukira ibicurani na rimwe mu mwaka nimba dusenga iyo Mana y'intumwa. Niba babeshe ngo ibitangaza n'aba Freemason kuko bazi ko ataco bokoreshwa kubera ubusabane bubi nabo n'Imana badafise, ntibasenga benshi muri abo. Twebwe turacumukura tukamara iminsi 7 tutarya, tudashira n'icayi, turasenga izi mpano zikore. Muri uyu mwaka nasenze incuro 2, iminsi 7 ntarya ntanywa. Ndio ndarondera ubusabane n'Imana abantu baro. Rero abo bandi bidibamira gusa kurya no kunywa, kurondera Imana ntabyo baki bone kufata Bibiliya barahinduye nka journal, bakiterera inkuru, bakaza kubwira abantu ngo nibemera ibitangaza. Babe maso. Naho hoba hari abakozi ba Satani batwinjiyemo batari abacu, ni siyo mpamvu yoba yo kuca dukritika ibitangaza by'Imana. Bitubayungurura abasatani, ab'Imana barahari. Rero abantu buguruke bamenye yuko uburenganzira bw'ibitangaza n'uburenganzira bw'ubutumwa bwiza Yesu yasize mu isi. Mugende mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza, abizera bazokizwa. Muzorambika ibiganza hejuru y'abarwayi bakire, muzosenda abadayimoni mu izina ryanje. Umviriza, hari imigwi y'abakozi b'Imana buryo bubiri. Hari abakozi b'Imana kubera ko batagiranye ubusabane bwiza n'Imana, barazi neza yuko atagitangaza bukoreshwa, kugira ngo rero bikuvure baca bumvisha abantu bose bariko barabumva yuko ibitangaza ari aba Freemason babikoreshwa. Kuko nibaze bababaze wewe kutadusengera dukire, ilfo ko abagwanya uyo n'umugumwe. Rero abakristo ni babe maso, buguka maso, bapeze bayungurura amajambo babyigwa, ahubwo bagende bababaze isezero rya rishasha mu vyakozwe n'umwa hose intumwa zarakoreshejwe ibitangaza, kukaha tutaronka n'ukira ibicurani na rimwe mu mwaka nimba dusenga iyo Mana y'intumwa. Niba babeshe ngo ibitangaza n'aba Freemason kuko bazi ko ataco bokoreshwa kubera ubusabane bubi nabo n'Imana badafise, ntibasenga benshi muri abo. Twebwe turacumukura tukamara iminsi 7 tutarya, tudashira n'icayi, turasenga izi mpano zikore. Muri uyu mwaka nasenze incuro 2, iminsi 7 ntarya ntanywa. Ndio ndarondera ubusabane n'Imana abantu baro. Rero abo bandi bidibamira gusa kurya no kunywa, kurondera Imana ntabyo baki bone kufata Bibiliya barahinduye nka journal, bakiterera inkuru,
bakaza kubwira abantu ngo ntibemere ibitangaza. Babe maso kuko dutegereza gukoresha imbaraga mu kubohoza abantu kuko Satani arakomeye yarababoshe nigoza. Rero abantu nibabohoke bamenye basobanukirwe yuko ibitangaza ni ngombwa mu ishengero. Okay. Murakoze cyane nibaza yuko abahora bagira amakenga canke bagira ntibazobona iki kiganiro bazoba bafise ibyo babaza ama commentaire n'abatemoignage y'abashobora kuba barakize turayakenenga mu ma commentaire y'iki kiganiro. Hama sinzi ko hari ico ntoba navuze canke tutoba tutavuze hama dusezera batwumvirije. Basi twebwe je nguhaye ngukeneye temoignage y'abantu ngo bakize. Bona bashobora ni benshi. Nawo ngira je uzoze nibona kwira muri ibiro nawo boza mu rusengero gusa pana mu yandi madini. Ho bagira igikorane ngaho kumiko. Abantu bakira ibitangaza tubasengera. Bakwemwe abadayimoni bahindura ibintu bitandukanye. Aha. Ni benshi. Gusa ico ngoma kuvuga nuko mu ijambo rimwe nuko umuntu wese akarumva iki kiganiro afuta ibyo bintu abantu bamubwira ngo bitangaza nabi bana ba Freemason. Oya, ubutumwa bwa Yesu bwajyana n'ibitangaza. Iri jambo ntidushobora kurica ku ruhande. Bijyana ubutumwa bwiza buzojyana n'ibitangaza. Abo bose bagomba gukritika ibitangaza. Nibabegere babwire okay bajyana ba Freemason sawa. Wewe basi dusengere. Basi tubone basi mu mwaka umuntu umwe wakuyemo dayimoni. Wewe ufise Imana. Kandi ubeshe ngo bajyana ba Freemason bare barakuramwe abantu ba dayimoni. Wewe iwawe atani umuntu n'umwe urakuramwe dayimoni. Nuduhindura ubwenge. Oya. Wewe kora ibitangaza rero kuramwe abadayimoni kugira ngo ucugira reference. Uvuga uti bajyana ba sataniste jewe nduw'Imana. None wawe nta muntu urukurakuramo na dayimoni. Ahantu hose hari imbaraga z'Imana dayimoni zirafatwa. Okay. Murakoze cyane Apotre. Nibaza ko tuzogaruka canke muzodusanga aho dusanzwe dukorera natwe abakeneye kubarondera bo baronderera hehe bo basanga he mu babwira kugira ngo twebwe dukorera ku mutakura kuri 847 n'urusengero ruri kuri 8 mugaruva kuri 8 kugeza kuri 7 i double parcelle urusengero rw'igorofa hama nakira kwa kabiri no kwa gatanu muri audience mu biro gusengera abantu imitwaro itandukanye hanyuma twinjira kwa gatatu saa 11 muri louange na adoration no kuwa Mungu mu gitondo muri kilte rusangaho tuba turi kumwe n'abandi abadukeneye rero bashobora no kudutelefona kuri plus 257 61 050 023 ni telefone yo muri secretariat abankeneye biroroshe guteranya 2 5 7 gatandatu rimwe ubusa 50 ubusa 23. Okay. Murakoze cyane kuri YouTube yacu natwe turafise televiziyo tukorera ko yitwa Apotre Emmanuel TV. Apotre Emmanuel TV. Ubishoboye agire subscribe, agire share, abandanya dukurikirana natwe iwacu. Ni vyiza. Yego. Murakoze cyane rero nibaze ko n'ubundi munsi pete tuzoshobora kuvugana tuganira ku bindi bitandukanye nibaze ko amasuje ari menshi twoshobora kuganira. Ni menshi waheza yozoze tuyage mu by'amavuta heza giye n'amazi heza giye n'ivyaheza hawo uzombaze uze tuyage mu masije y'ibitabo 12 nanditse ikitwa kubita daimoni ikitwa isa imwe na Yesu ku musozi w'amasengesho ikitwa amabuhera 3 ya Satani ikitwa birashoboka kuboka ku nzoga n'itabi ikitwa inkomoko y'abadayimoni ikitwa inyigisho za Bibiliya nanditse ikitwa no ubikeneye bikura ahanye ni bitabo 12 ngaha canke urafite ahantu nka site umuntu ashobora kwinjira ngaha aze ngaha birongo abari muri Amerika Canada bahora bitumako tukabiposta tukabashira okay nizera rero yuko urumva abo ngaha baraza bakabitora zogaruka nanjye nzorondera ibyo bitabo kugira ntegure ico kiganiro nzobibabaza murakoze cyane mwese mwatwumvirije nibaza ko bari bafise amakenga yababwiye Apotre uzoba afise ayandi makenga azomurondera ashobore kuganira ngira ngo ayo makenga here canke ubundi nawe arashaka kutubwira ingana vyumva murakoze cyane rero umukami bana bane namwe abe mu byanye no mu banyu murakoze namwe.